Yes ni mu gisagara ca Rumonge ni kwa Msamaria Dani indirimbo yiwe iyo utaza featuring Double J. Yes n'umurimvyi Msamaria Dani muri kino gihe amekaa kimya kabisa, haijulikani ntibizwi ibikorwa yoba arimwe, ntibizi habaye iki. Uno murimvyi Msamaria Danielo abantu benshi gushika ubu baguma bibaza uno musaza yagiye peut-être arindiriye ukwezi kwindwi ukwezi kwa Independence azogaragare mu biteramo vya Festival de l'Independence au inakuwaje. Ariko ico noguma kuvuga nga gato ya Mr Fiston nuko ugiye kuraba aba legend canke abarimvyi bakomakomeye bahoze bakora neza muri kano karere ka Burunga muri kino gihe benshi bari calme sana. Duhereye kwa Msamaria Dani tukagenda kwa Fabitozi, tuje kwa DYD, tugende kwa Super Half nshuti ya bose, Tisoloni ko mengara bihevye kopo tugende kwa Rashmi uherutse rashize ku mugaragaro post yiwe yerekana look nshasha, ariko twe dushaka look nshasha dutaka ibikogwa. Iyo look nshasha mushiri wawe nta probleme, twe dushaka ibikogwa. Tukaje twibaza hari kibazo kihe kituma bano baririmvyi bataja kubikogwa. Peut-être bamaze kwiyumva ko babaye abastar, ico kiragoye gutahura. Je novuga ko ni mu gihe umuntu aba ariko arakora igikorwa kabona yuko ibyo ari byo byose ariko arakora nta kintu ariko arashikako mu byo yaba muri project yiwe yoba yarasize mu buzima bwe, bavuga ati ntanguranye no mwuga nifuza ko noshika ahanaka. Ariko burya mu buzima avuga ati uwihanganye ashika ku kintu gikomeye, kandi umuntu yihuse gukora ikintu burya aronka umwimbu aza kuronka niwo uza gutuma yawurose yihuse utakara wihuse nawe nyene, kuko nawe nyene ntumwihanganira. Ubuheruka twako tuvuga yuko na cyane cyane dufatiye ku baririmbyi twovuga ati abigeme. Hari umuririmbyi yahora yitwa Nina Burundi, yararimbye urimbo gwiwe uruwa gaciro. No muririmbyi yamye avuga ngo gose na cyane cyane mu Rumonge avuga yuko twaronse umuririmbyi ashobora gufata idarapo, umuririmbyi kazi mu ruririmbo mu ntara ya Rumonge ashobora gufata idarapo ry'abaririmbyi kazi mu ntara ya Rumonge. Ariko mu minsi mike yarazimye ntitwasubiye kumva irengero ryiwe. Inyuma yaho Rashimi nguyo araje, urabona ururimbo gwiwe sindagira n'ururimbo gwakunzwe na cyane cyane aho waca hose warumva. Ivyo nivyo bintu tuba dukeneye kubona ururimbo rufise views miliyoni jana, nivyo rutangaza mu geto umva no mwisiti wacu bariko baragira hane batariko bararuvuza. No kuvuga nawe nyene ubuherukiye abandi ba postinga ndovuga ati nko kuvyivugiye ba postinga indirimbo akavuga ati ubuheruka tugiye kuzana indirimbo shasha bigenze kugenda uko. Ubuheruka nabonye amaposti yamwerekana muri style ishusho shasha y'ubustar kare yarafise ishusho y'ubunyeshure no mu ndirimbo yasohoye ayerekana yuko ari umwana yitonda na cyane cyane mu bikorwa ariko arakora, kandi yupo makini sana kwa kazi anayoifanya. Lakini kama ulivyosema legend tunaweza tukazungumzia kina Arnovich, lakini yeye kama tumesha zungumza hapa ameshaweka rasmi na kusema kwamba hivi karibuni ataachia ngoma mpya. Tukizungumzia upande wa Msamaria, yani ni tatizo kubwa sana. Msamaria, Fabitozi, hao ni wasanii ambao Rumonge tulikuwa tunajivunia kuvuga ati abana baririmbyi bakomeye dufise, ariko maze kumara nk'ikiringo cy'amezi 3, 5, 7 nta gikorwa cyawe kigaragara, hari ikintu kiba kinyegeye. Yes, nivyo biragoye gutahura. Ariko ni Msamaria nariko ndaraba kuri post ziwe mukanya nsanze yanditse ubutumwa yerekanye ifoto yiwe, aca yandika ubutumwa caption gatoya ati ndabona agacerere kabaye karekare. Bisigura yuko nawe nyene yamaze kubona yuko abantu bariko baramwidogira yuko bakeneye indirimbo nshasha. Umuntu yitwa umurimyi iyo asohoye isuka ariko ararima. Umuntu yitwa umuririmbyi igihe ariko arakora indirimbo. Umuntu yitwa umustar nka jewe nigiye mba mberewe mfise n'amafaranga mu mufuko. Rero nizere yuko bo kwiga strategy abaririmbyi bacu ba Buja Flavor cyane bo mu Rumonge, bo kwiga strategy yuko bototeba gukora indirimbo. Nimba byaba hanze gusohora indirimbo bafume batangisha imicango
abashabiki babo barahari. Ubuheruka tukiri kuri Msamariya hariho umwe ndibaza n'amezi 4 cyangwa 5 arenganye ariri avuga numwe mu ba promoter akorera Inyanzarake avuga ati ambega ko Msamariya tutabona ibikorwa vyiwe ko baruko yoba yaragiye muri Bantu Boy cyangwa bya byavuye kuki no kuvuga ni kibazo abari kibazo ubwiwe abakenera kucishura nk'umuririmbye kugira abanywanyi biwe bumve ikibazo yoba afise kuko ubwiza Nyanzarake za Makamba hariya uvuze ati Msamariya muramuza bwa ati ujya tumufata nka Diamond yo mu Burundi kuko benshi bamumenye mu miziki na cyane cyane yagiye arasohora rero kumva nk'umuririmbyi nka Msamariya akomeye yifitiye amateka yiwe kugeza ashobora gufata ikiringo cy'imisingana nkuko nagacerere mu gisagara niwo yifatiye Rumonge abandi baraza ariko tubavuga ati ujya niwo muririmbyi tubona yuko nka kujya dufata yuko ibujumbura nta muntu avuga ati Satubi amanza akavuga Fizo akavuga ati hariho umutama yitwa Fizo nubwo ubushabiki bwawe man nubwo woronka nibyo iyo twavuga ati n'ubushabiki bw'iwanje ariko iyo tubikura tubikagena ni nkuko tuvuga ati Diamond twavuga ati muri Tanzania na cyane cyane nubwo twavuga ati East Africa arifatiye umuziki nta muntu numwe yoza abinegura nubwo twavuga ati n'ubushabiki hari abakunda Harmonize hari abakunda Diamond ariko kubikorwa n'izina giwe abayeri yubakiye ubwiwe turavuga ati reka tumuhe cyubahiro nubwo haza abandi bamurusha ariko hari byinshi yakoze nuwo wundi aje adashobora gukora kandi nawe nyene nuwo wundi byo yokora na nyatigeza akora urumva muri uwo mwanya turashobora kuvuga ati kuri uwo mwanya Msamariya mu Rumonge arafise izina giwe